Umunyagihugu yaratemaguriwe inka yitwa Mushengezi François kubw'amasoko ya RPA. Abagizi ba nabi bakaba baje kumana wa François ahasanzwe aba ku mutumba wa Gitwe zone Kigoma muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo. Bayitemaguriye mu ruhongore. Abegera umuryango wa Mushengezi François bavuga ko ababikoze bataramenyekana. Ivyo rero bikaba bibaye mu gihe mwijoro ryo kwa 9 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2022 umugwi w'abantu wiraye mu murima w'ibitoke uwitwa Bigirimana Aloise wo ku mutumba Ruhehe muri komine ya Bugabira nyene baratemagura barasasika. Umurima wa Bigirimana Aloise nk'uko amakuru ava kuri uwo mutumba bivuga ngo hari mu buringanire bw'imetero 250 ku metero 30. Abakoze iryo shano bakaba batashoboye kumenyekana. Uruganda rwa RPA rwahamagaye Kwizera Anise Inyamiramabi ikiyakurikirana ico kibazo ariko kikaba taco yashimye gushikiriza. Duhamagaye Ndeme Jean Claude procureur wa Republika mu ntara ya Kirundo kuri ico kibazo akaba yatubwiye ko idosi ikiri mu matohoza ataco bivugako.